Twatunganije igikorwa, ico gikorwa ni igikorwa twariko dutunganya iyinjizwa mu buvuzi bwo mu kibano bw'igikoresho kitari kimenyerewe twahora dukoresha. Abo dusanzwe dukorana muri ico gisata batari bamenyereye gukoresha, abo nabo bakaba arabaremesha kiyago bari basanzwe bavurira mu kibano. Ico gikoresho ni igikoresho citwa oxymètre de poule. Ni igikoresho kidufasha mu gupima, dushobora gupima umwuka umwana asanzwe afise mu mubiri wiwe, tugashobora gupima ubushuhe, tugashobora gupima umuvuduko urindi w'amaraso w'uwo mwana, tugashobora kandi no gupima ingene umwana ahema. Rero ako gakoresho ari kamwe kazoshobora kubidupimira icarimwe kugira ngo kamufashe mu bikorwa yarasanzwe arangura vyo kuvura mu kibano abana za ndwara zitatu tuzi yuko zibabangamira cyane, arizo ingwara ya malaria, ingwara y'umusonga hamwe n'indwara zo gucibwamwo. Hano rero twariko dutunganya agatabo tuzoha umuremesha kiyago kugira ngo ashobore gukoresha neza ako kuma akurikije ivyanditse muri ako gatabo. Akabijya ntikobura kuko nababwiye ivyo ibipimo ako gakoresho gashobora gukora mu mwanya umwe. Ivyo rero bizofasha muri bimwe vyo gukurikirana neza mu kibano. Murazi yuko duherutse no kuba turi mu kiza ca Covid gisanzwe gifata ibice vy'umubiri vyo guhema mu mubiri vyo guhema, hakaba rero bica bifatikana niyo ndwara twumvise y'umusonga. Rero bizodufasha cyane ko umuremesha kiyago abona neza vya bipimo bijanye no guhema, nimba harimwo ingorane zifatiye mu guhema umwana afise, azoshobora kubona wa mwuka umwana yinjiza ko ukwiye canke udakwiye, hanyuma canke abone yuko umwana ahema neza canke ahema nabi mu buryo bunyarutse canke mu buryo bugenda bukebuke. Umuremesha kiyago abonereho guca afata ingingo zimwe muzo zomwigisha, harimwo kumufasha canke kuca murungika kw'ivuriro. Rero ako kuma ntituzogaha abaremesha kiyago gusa, tuzogashira no mu mavuriro, y'amavuriro asanzwe akurikirana babaremesha kiyago kugira ngo nabo umuremesha kiyago murungitse bace bamuraba, barabe ko ivyo arimwo ari vyo, ivyo yatoye ari vyo. Nibasanga ari vyo bace bamurungika mu bitaro bikuru canke bazoca bamaza mufashe canke bamurungike mu bitaro bikuru bivanye nuko nabo bazoba babibonye. Urumva rero bizodufasha gukurikirana neza amagara y'ikibondo, haba mu kuraba ingene ahema hamwe no kuvura neza ya ngwara y'umusonga, mbere kuyitora hakiri kare umwana atarasinzikara. Mbere mwumvise yuko gashobora no gupima ubushuhe, nuvuga yuko umuremesha kiyago kare yakoresha ikiganza ciwe akumviriza ko umwana ashushe, ariko ubu ako gakoresho kazoba gashoboye kumuha ibiharuro vy'ukuri kugira ngo abone neza yuko umwana ashushe, hanyuma afate ingingo nkuko yavyigishijwe. Ikindi rero nuko gusa nsubiye inyuma gato, ako gakoresho burya twaramaze gapima mu baremesha kiyago nyene, twaraba yuko bashoboye kugakoresha kandi ko hari ico nkomara. Ivyo twabibonye kuko ikigwa carabaye, turagatwara baragakoresha, hanyuma twaraba ikivuyemo, twabona neza yuko bifise akamaro. Ubu rero tugiye kubitanguza, ntitugiye gutanguriza rimwe mu gihugu cose, tugiye gutanguriza rimwe mu burere bune bw'igihugu, aribwo Busoni, mu karere k'ubuvuzi ka Busoni, akarere k'ubuvuzi ka Buye, akarere k'ubuvuzi ka Gashoho n'akarere k'ubuvuzi ka Buhiga. Aho rero no kuvuga yuko tugiye kubutanguza muri ubwo burere, hanyuma babukoreshe, turabe neza yuko buzobandanya bukora neza, bazobishobora, hanyuma kandi ko umwimbu uzobandanya uba mwiza, hanyuma tuja mu mugambi wo kubukwiragiza igihugu cose, kuko abo dusanzwe dukorana baba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza na sida canke bababwira neza basanzwe bafasha ubushikiranganji, baratwemereye yuko
bazodufasha kugira ngo ubwo bukoresho bushike hose kumemesha kiyago ahari hose mu gihugu, hanyuma tugwanye neza izo ngwara zisanzwe zibangamiye abana, tugwanye neza wa musonga ndetse na vya biza tumaze iminsi twumva bifatira mu bice vyo guhema, tubigwanye hakiri kare tukiri mu kibano. Ubutumwa bwa mbere tubuha basanzwe dukorana bo mw'ivuriro, kuko umuremesha kiyago n'umukozi w'ivuriro akorera rya vuriro. Ni ukuvuga tuzobigisha mu mavuriro ingene bazobukoresha n'ingene bazogenda bafasha babaremesha kiyago bariko barabukoresha hariya mu kibano. Yego twabwira tuti bitegure kubukoresha no gukurikirana neza babaremesha kiyago bazoba bariko barabukoresha. Hanyuma undi butumwa tukabuha abaremesha kiyago bwabo bazoba bariko barabukoresha, kuko n'agakoresho kazimvye. Namwe mwakabonye ko agakoresho keza kandi muravye ingene gakora karazimvye, baze bakabungabunge. Ico ni cambere, baze bakabungabunge bagakoreshe neza, hanyuma baze bagakoreshe uko bikwiye kuri zo twabigishije. Hanyuma kandi baze bakurikize neza ibipimo kazoba kabahaye, hanyuma babikoreshe kuri zo twababwiye babikoresha kugira ngo bifashe wa mwana aje kubitura atamerewe neza. Hanyuma ubutumwa bundi tubuha abene gihugu bazoba baje kuvuza abana babo kumuremesha kiyago. Mubwira tuti ejo ni wamubona akamwambitse haba ku rutoke canke kwino, ntuze ukanguke n'agakoresho ahawe n'ubushikiranganje. Ni wabona akamutumbereje mu ruhanga ari gufata ubushuhe, utahure yuko ari kuneza y'uwo mwana. Hanyuma impanuro canke ivyo muremesha kiyago azokubwira uzoca ubikurikiza, kuko hari igihe azokubwira ati mbonye ibipimo uyu mwana afise, ndagusavye umutware kw'ivuriro kugira ngo bamukurikirane neza hariya. Muri ico gihe muzoce mubumvira kugira ngo bigende neza, hanyuma tugwanye izo ndwara ndetse tunazituze.